ububasha bw'umukama ni bwinshi, ariko aninazwa n'abicisha bugufi. Ntukarondere ibikurengeye, ntugatohoze ibirengeye ububasha bwawe. Zirikana ibyo wategetswe, kuko igikenewe kuri wewe si ibinyegetswa. Ntukisuke mu bikorwa bikurengeye, kuko ibintu umaze kubona birarengeye ubwenge bw'abantu. Nkako benshi bahubishijwe n'ibyiyumviro byabo, umwikeko mubi nawo ubayobeza ubwenge. Iri jambo ry'Imana turikura muri mwene Sirake 3 guhera ku murongo wa 20 gushika ku murongo wa 24. Tuje gusengera mu murongo wa 25. Ububasha bw'umukama ni bwinshi, ariko ininahazo riva ku bafise umutima uciye bugufi. Urahiriwe wewe utakanzwe n'amananiza wahuye nayo, ariko wihanganiye ibikubabaza, ugorobeje wiyegereza Imana. Urahiriwe kuko ugorobeje wiyegereza Imana. Urahiriwe kuko ugorobeje wiyegereza Imana. Urahiriwe kuko ugorobeje wiyegereza Imana. Wahisemo igisumba ibindi, wahisemo igisumba byose, kandi icyo wahisemo nutarambirwa uzokibyaza umusaruro. Mukama wenyine icyubahiro hasi ibyisha umutima wawe. Bibiliya iravuze ijambo ngo ntukarondere ibikurengeye. Erega papa, erega mama, erega musore, erega mwigeme, birabwirwa je nawe, birabwirwa jewe nawe. Ntukarondere ibikurengeye, ntugahurambure ibikurengeye. Ibuka ko Imana yagufashije ukawagorobeje amahoro, ariyo Mana yo kugutabara ikaguteturura kandi ikagutera iteka rirenze, ikaguha umugisha wo kuzobona ejo hawe heza, ugasubizwa mu bibazo byawe. Si kubisubizwamo ngo bihonyoze mikirenge, no, ugasubizwa, ugahabwa inyishu, ugahabwa indishyi y'akababaro, ugahabwa umunezero, ugahabwa ibyiza, ugahabwa ibyishimo. Arakaramba ukunda ubutungane bw'Imana, kanatsinda mu majambo twagiye tusirikana kuri uyu munsi wa 3. Irigenekerezo rya 22 umunsi w'102 muri mwaka wa 2026 twaciye mu kwezi kwa 4, kwezi kw'inzinzi, kwezi kwa mashimwe, kwezi kugutsinda, kwezi kugutabaga, kwezi kukunesha, kwezi kugutabara, kwezi kukuzamuka, kwezi kukurenga imbibe z'abarozi. Wagize neza kuba muri bike warose utagerageranije Imana. Wagize neza kuba mu byo warose. Ndasabye Imana mushobora byose iguha umugisha, yongere kumugwiza, yongere kumunezero, yongere kwibyiza, yongere kwibyishima. Mva mbibwirira kandi ngo zirikana ibyo wategetswe. Ko zirikanye ibyo wategetswe, ukarinda umutima wawe kwitandukanya n'itegeko ry'Uwiteka. Ko wazirikanye ibyo wategetswe, ukarinda umutima wawe kwitandukanya n'itegeko ry'Uwiteka. Ndakubwire kuri igihangange papa, ngubwire yuko uri igihangange kuko wakoze igisumba ibindi. Niko Yesu Kristo yabwiye Yuda ngo yahisemo igisumba ibindi, ariko ari Dodoma ngo aya mavuta yononye. Abubwira ngo yahisemo igisumba ibindi.
nawe wahisemo igisumba ibindi, wahisemo igikomeye, wahisemo igikora ku mutima w'Imana. Bibutse ko ibikenewe kuri twebwe atari ibinyegeje, ahubwo nibyo Uwiteka yahishije muri twebwe. Iyo tubihishuye isigira amahoro ikagira umunezero. So aho wabaye nimba wasize umunezero ukasiga ikimenyetso cy'urukundo, ikimenyetso cyo guca bugufi, ikimenyetso cyo kubana amahoro n'abandi, ikimenyetso cyo kwitwararika icyo wagenewe, ikimenyetso cyo kuzuza inshingano, uri umunyamugisha pe. Wagize neza gutabara buhoro, warinze umutima w'ubwibone n'ubwishime. Wakoze kuba watahuye ko udashobora kuberaho si icyarimwe usibye Imana yabigenewe. Mwene Sirake mu kigabane cya 3 umurongo wa 17 yigaze kuvuga ngo mwana uragenza buhoro mu kurangura ibikorwa byawe, niho uzokundwa n'umuntu ashimwa n'umukama. Nguko uzoba mukuru uzokwicishe bugufi gusumbya. Nguyu wagenewe iyi migisha tuje gusaba Imana, nguyu wagenewe iyi mihezagiro tuje gusaba rudasumbwa, nguyu wagenewe ubu bwiza, nguyu wagenewe ubu butore. Ukwiye kubwisegura, ukwiye kuburarana, ukwiye kubunezererwa. Ukurushirizaho kuba mukuru urushirizaho guca bugufi. Imana nirobanura ku butoni, iraje guhezagira abatayijyajyanye, iraje guha ingero abayikunda, iraje gutabara abayitakambira, iraje guteturura abayitura, iraje gukiza abayivuzako, iraje kubohora abayibwiye ibyawe. Icya kabiri ngo kurya amazi azimya umuriro ururumba. Mwene Sirake 3:30. Kurya amazi azimya umuriro ururumba niko n'intabaro ihawe aboro isimanganya ibicumuro. Kurya amazi azimanganya umuriro ururumba niko n'intabaro ihawe aboro azimanganya ibicumuro. Mwene Sirake 3:30. Wagize neza kuba watabaye aboro, wagize neza ko wasangiye n'abashonje, wagize neza kuba witwararitse abatagira shinga na rugero. Wagize neza. Erega ngo wishyure neza yagiriwe no hanyuma baguma bamwibuka. Iyo neza ni iyi: kuba hari icyo ufise, kuba hari icyo urico, naho ugishomereye, naho ukiri ingumba, naho ukigwaye, naho ukigendana ubumuga, naho ukigendana umubabaro, naho utararongora, naho utararongorwa. Kuba uzirikana ko ari Imana yabiguhaye, ukazuka ibwira uti wakoze papa, uti warakoze mukama. N'ubuhigwe, n'umugisha, n'umunezero. Mwumve ko hari n'ibindi bidasanzwe Imana ishaka gukorera ubuzima bwawe, kuko ngo wishyure neza yagiriwe apana yagiriwe. Kandi ni nacyo kimwe, ngo uwo muntu n'ubundi neza ihora itaha mu ruhanga rwiwe. None rero wowe wagize neza uyu munsi, we washimiye Imana, we wahaye ijambo ry'Imana abandi, we wegereye Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, gira umugisha, gira umunezero, gira umuhezagiro. Mwene Sirake yaravuze ngo mwana ntukangirize ubuzima bw'umwobo, ngo mwana ntukareke umukene ngo aguma guhanza amaso, ngo mwana ntugatuntuze umuntu ashonje, ngo mwana ntugasesereze umuntu ari mu maganya, ngo mwana ntugatuntuze umutima waseserewe, ngo mwana ntugatebe guha imfashanyo ubukenya, ngo mwana ntukegeze y'utabaza aruhijwe. Mwana ntukanke kuraba umworo, mwana ntugahishe amaso umusabye, mwana ntihakagire uwaka ryo
ntihakagire uwuha akaryo ko kuvuma, ntihakagire uwuha akaryo ko kukuvuma. Uzoba uri kurayotsa itunga ryawe, uzoba uri kurayotsa itunga ryawe, uzoba uri kurimira umugisha wawe, uzoba uri kuratakaza amahoro yawe, uzoba uri kuratakaza ibyiza byawe, uzoba uri kuratakaza ibyishimo byawe, uzoba uri kuratakaza imbaraga z'Imana muri wewe. Ntukabikore. ngo uritwararika gukundwa mu ikoraniro, kuko hagize ukuvuma afise intuntu, uwamuremye azokumvira igisabisho ciwe. Hagize ukuvuma afise intuntu, uwamuremye azokumvira igisabisho ciwe. uritwararika gukundwa mu ikoraniro, imbere y'umukuru wunamika umutwe, utega ugutwi kwawe umworo, umwishyurana amahoro witonze. Gerageza gukura uburenganywe mu minwe y'umurenganya, ntutinye mu kumutunganiriza. Uraba se w'imfubyi, ube nyina wazo, umubere nk'umugabo. Uzoheza uba umwana wa rudasumbwa, kandi azogukunda kurusha uko nyoko agukunda. Urakoze mutananirwa, urakoze mwiranda w'Isirayeli, urakoze mugabekazi w'ubuzima bwacu, urakoze wowe utunganiriza ubuzima bwacu, urakoze kubw'inyungu nyinshi washize mu buzima bwacu uyu munsi, urakoze kubw'ubudahangarwa bwawe, urakoze kubw'inkomezi waduhaye, urakoze kubw'imitwaro watwakiririye, urakoze kubw'ububasha bwawe bukorera muri twebwe. Ese urukundo rwawe kwama ibyamwa muri twebwe. Ese iri joro woturinda akabi n'akabibi. Ese iri joro wodutera iteka kandi ukaduteturura. Ese iri joro wodukura kwiga igisuzuguro cy'abarozi. Ese iri joro wokumva kurira kwacu. Ese iri joro wohamagara ibitwenge muri twebwe bikaza. Ese iri joro woburanira biriwe baritura kuri iki gicaniro. Ese iri joro wozana igisubizo mu bibazo tugendana. Ese iri joro twotegwa iteka tugatetururwa mu makuba atandukanye. Ese hatoba intambamyi n'imwe bitubuza kunezerwa. Ese umugisha wawe wogumana natwe. Ese imbabazi zawe zogumana natwe. Ese urukundo rwawe rwogumana natwe. Ese agahimbare kawe ko tubamo. Yesu mwungere mwiza, Yesu umukunzi w'abasabyi bawe, Yesu umukiza w'ingwara z'ubwoko bwose. Turi imbere yawe ngo dusengere ijoro ritugendekere neza. Turi imbere yawe ngo dusengere ubutunzi bw'umutima n'ubw'umubiri. Turi imbere yawe ngo dusengere amagara meza yacu. Turi imbere yawe ngo ntitukamarambare no mu kantu na gatoya. Turi imbere yawe ngo ntitugasuzugurike no mu kantu na gatoya. Turi imbere yawe ngo ukize abagwayi. Turi imbere yawe ngo ubohora ababoshe. Turi imbere yawe ngo udutere iteka. Turi imbere yawe tukubwira ko twisuzumye turisubirako. 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 Yesu duha umugisha. Yesu tunezereze. Yesu dutwengere dutenze. Duhe ibyo twagusabye gukora bifise byose. Twarakwemere ko tutazokuryaganya no mu kantu na gatoya.
ndagushimiye ko ugiye gukiza, ndagushimiye ko ugiye kunamura, ndagushimiye ko ugiye guha umugisha, ndagushimiye ko ugiye guha umugwiza, ndagushimiye ko ugiye gutera iteka, ndagushimiye ko ugiye guteturura, ndagushimiye ko ugiye guhangaza, ndagushimiye ko ugiye gutwengereza amarangamutima, ndagushimiye ko ugiye guha ibyiza bagusabye, ndagushimiye ko umugisha ugiye guha abana bato. Niba kuryaganya icya 10, niba kuryaganya umwanya barumviriza ijambo ryawe, niba kuryaganya ngo bitere ijeke mu byaha, baragomba gutungana. Turashaka kwezwa n'amaraso yawe, turashaka guhumanurwa n'amaraso yawe, turashaka gutabarirwa mu ijambo ryawe, turashaka gutetururwa mu ngabire za mutima mweranda. Yesu tugirire neza, Yesu dutabare, Yesu tubohore, Yesu dutere iteka, Yesu duteturure, Yesu dutwenze, Yesu horosha imyamirurumba, Yesu, Yesu, Yesu bana natwe, gendana natwe, korana natwe. Iri joro twiyereke, iri joro duhumanure, iri joro duteturure, kandi iri joro uduhe ibyiza turiko turagusaba. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, umugisha w'Imana ubanye natwe, kandi ubwiza bwawe bugakomezanya natwe, tukabona kwererwa mu byo dukora byose, ndetse tukanahindurwa n'amateka. Tugushimiye kuba twasengeye ugiye guhuza amajambo twabasabiye, amajambo twabatuye ko n'ubuzima babayemo, kugira ngo ubwiza bw'Imana burushirizeho kuba muri twebwe. Amen. Mutima mweranda twururukire ko iri joro tunirinde indoto mbi, uturinde imyuka y'abarozi, uturinde imyuka y'abambuzi b'amahoro, udutere iteka kandi uduteturire mu makuba atandukanye. Amen.